Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizegwe, amakuru atosoye, amakuru aba yatogojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kw'igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2026. Sangwa kaze muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu ndababwira ko ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cya Kongo. Perezida Tshisekedi yabuze yacira n'ayamira. Muri kano kanya turiko turavugana, inkuru ikomeye cyane imaze kumenyekana nuko abasirikare barenga 200 ba FARDC bari kumwe na koloneli w'igisirikare cya Kongo bamaze gutoroka igisirikare cya Kongo maze bakajya mu barwanyi ba M23. Ndasubiramwo, abasirikare barenga 200 ba FARDC bari kumwe na koloneli Oscar Mutombo bamaze gutoroka igisirikare cya Kongo maze bajya mu barwanyi ba M23. Byabereye muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Muri aya makuru yacu turagaruka kuri iyi nkuru ikomeye cyane, ndetse turaza kurabira hamwe icyo bisiguye ku rubuga rw'intambara. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko FARDC irimo kwigamba ko yamaze kwisubiza ibice byinshi cyane muri teritwari ya Fizi. Igisirikare cya Kongo kuri rigenekerezo rya 29 kiravuga yuko kisubije agace ka Puwezero. Agace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane muri teritwari ya Fizi. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko cyahirukanye abarwanyi batwirwaneho nyuma y'imirwano ikomeye cyane. Ibi nabyo turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abacancuro benshi cyane ba Kongo barimo kwinjira mu mujyi wa Uvira bavuye mu gihugu cy'u Burundi. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 29 amakamyo agera kuri 6 yagaragaye atwaye abacancuro ba FARDC barimo kuva mu Burundi bambutse banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Amakuru yizewe aremeza ko indege zazanye bano bacancuro zikabageza mu Burundi. Barimo kuva mu Burundi berekeza mu mujyi wa Uvira. Birigaragaza rero ko abacancuro barimo kwiyongera cyane muri Kongo. Amakuru namaze kumenya aremeza neza ko aba bacancuro nabo arabo muri rya tsinda kabuhariwe ryitwa Black Water. Black Water ni itsinda ry'abacancuro kabuhariwe barwanaho rukomeye irya nino ku isi. Bakomeje kwiyongera rero mu gisagara cya Uvira. Iyi nkuru nayo turayigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko ibintu bikomeje kuba bibi cyane mu Burundi. Impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi zikomeje kwicwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Amakuru namaze kumenya aremeza yuko impunzi zirenga 90 zimaze gupfira mu gihugu cy'u Burundi. Iyi nkuru nayo turayigaruka ko. Mbafitiye n'ayandi makuru menshi cyane. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose. Kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Aya makuru yacu nta handi wayasanga, ni kumbonesha kure imwe rudende Iyakure Official. Imbonesha kure turiko turakoreraho yitwa Iyakure Official. Niba utarakanda kuri subscribe reba neza rwose ubikore. Sangiza abandi aya makuru yacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Muri kano kanya rero munyemerere amakuru yacu tuyahere mu burasirazuba bwa Kongo. Imirwano ikomeye cyane yari irimo kubera mu gace ka Puwezero yasize igisirikare cya Kongo kirimo kwigamba ko cyamaze kugafata.
Agace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane. Ni agace gaherereye muri teritwari ya Fizi. Ni agace gafungura inzira zose zerekeza mu majyepfo ya teritwari ya Fizi. Harimo inzira zerekeza muri Baraka, harimo kandi inzira zerekeza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Amakuru yizewe arimo kongeraho aremeza ko nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo ndetse n'imirwano yabaye muri kano gatondo, intare za Sarambwe ndetse n'abarwanyi batwirwaneho batakaje agace ka Puwezero. Bidasubirwaho agace ka Puwezero karimo kugenzurwa n'igisirikare cya FARDC. FARDC irimo kwigamba intsinzi. Igisirikare cya Kongo kiravuga yuko kigiye no kwisubiza ibindi bice byinshi. Aka gace ka Puwezero abarwanyi batwirwaneho bari baragafashe mu cyumweru gishize. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 28 habaye imirwano ikomeye cyane muri Fizi. Igisirikare cya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bagabye ibitero bikomeye cyane mu gace ka Puwezero. Amabombe menshi cyane yari arimo kwitura mu mihana y'Abanyamurenge. Amakuru kandi aremeza ko abasivile 6 baguye muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Puwezero ndetse no mu micungararo yaho. Muri kano kanya turiko turavugana rero, igisirikare cya Kongo kirigamba intsinzi. FARDC iravuga yuko yagirukanye abarwanyi batwirwaneho ndetse n'abarwanyi ba M23. Igisirikare cya Kongo n'Abarundi baravuga yuko bagiye no kwisubiza imihana yose irimo kugenzurwa na twirwaneho. Muri kano kanya turiko turavugana hari ibice byinshi birimo kuberamo imirwano hariya mu Minembwe. FARDC, Abarundi ndetse n'inyeshyamba z'abamayimayi bakamejeje barimo kurwana intambara ikomeye cyane. Baravuga yuko bagomba kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na twirwaneho. Urugamba rurakomeye cyane rero. Igisirikare cya Kongo cyanakoresheje indege z'intambara za drone kamikaze zamishije urufoye rw'amabombe mu gace ka Minembwe. Indege za Sukoyi nazo zagaragaye zirimo kumisha amabombe mu Minembwe. Muri iyi mirwano yabereye mu gace ka Puwezero, kuba rero igisirikare cya Kongo cyakigaruriye bisobanuye yuko inzira zose zerekeza muri Baraka ndetse n'inzira zerekeza ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika FARDC yamaze kuzifunga. FARDC yamaze gufunga inzira zerekeza mu majyepfo ya teritwari ya Fizi. Kano gace ka Puwezero ni agace k'ingenzi cyane muri iyi ntambara. Umuntu urimo kugenzura agace ka Puwezero aba arimo kugenzura agace gakomeye. Barimo kugenzura inzira zerekeza muri Baraka ndetse no mu bindi bice bikomeye cyane byo mu majyepfo ya Fizi. Mu gihe rero FARDC irimo kwigamba intsinzi, intare za Sarambwe nazo zirimo kwigamba iyindi ntsinzi ikomeye. Amakuru akomeye cyane yamaze kumenyekana aremeza neza ko abasirikare barenga 200 ba Kongo bari kumwe na Koloneli Oscar Mutombo batorotse igisirikare cya Kongo maze bakajya mu nyeshyamba za M23. Ndasubiramwo, Koloneli Oscar Mutombo w'igisirikare cya Kongo yatorokanye n'abasirikare barenga 200 ba FARDC maze bajya mu nyeshyamba za M23. Ibingibi byabaye ku mugoroba w'igenekerezo rya 28. Amakuru yizewe aremeza ko byabereye muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Epfo. Bano basirikare ba Kongo ngo bamaze kurambirwa intambara barimo kurwana ndetse ngo bamaze kurambirwa gukorera Kisekedi. Ngo barabona yuko nta mpamvu yo gukomeza kwita kuri Songoye, bahisemo kwifatanya na Generali Makenga maze bakarwanya ubutegetsi bwa Kisekedi. Mu minsi ishize Generali Makenga yari yahamagariye abasirikare ba Kongo kwiyunga kuri M23.
Benshi cyane rero mu basirikare ba Kongo barimo gutoroka igisirikare maze bakajya muri zino nyeshyamba za Generali Makenga. Amakuru yizewe ndimo kuvana mu masoko yanjye, amasoko yanjye muri M23 ndetse n'amasoko yanjye muri Kongo yose aremeza yuko bano basirikare batorokanye intwaro zabo. Hari abandi basirikare kandi bari baragiye batoroka urusorongo nabo bakinjira mu ntare za Sarambwe. Koloneli Oscar Mutombo arazwi cyane muri Kivu y'Epfo. Koloneli Oscar Mutombo niwe yararongoye ibatayo ikomeye cyane y'abakomando barwanira muri teritwari ya Fizi. Amakuru yizewe yemeza yuko uyu koloneli afite imyimenyerezo ikomeye cyane. Yakoze imyimenyerezo ya gikomando mu gihugu cy'Ububiligi. Amakuru kandi yemeza yuko yanaronse imyimenyerezo ya gikomando mu Burusiya. Ubu rero Koloneli Oscar Mutombo yamaze kwiyunga ku barwanyi ba Generali Makenga. Ni intsinzi ikomeye cyane ku ruhande rwa zino nyeshyamba. Ni igihombo gikomeye cyane ku butegetsi bwa Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC kuko abasirikare barenga 200. Ni igihombo gikomeye cyane ku ruhande rwa Kongo. Muri iyi minsi abasirikare ba FARDC barimo gutoroka bakajya mu nyeshyamba. Inyeshyamba za M23 nazo ziravuga yuko ziteguye kwakira abazarendo ndetse n'abasirikare ba FARDC barimo kubiyungaho. Muri iyi minsi kandi intare za Sarambwe zirimo kwakira abandi basirikare benshi cyane barimo kuva mu myitozo. Hari abasirikare barenga 5,000 bamaze gusoza imyitozo ikomeye ya gisirikare. Intare za Sarambwe zirimo kurakirita abandi barwanyi benshi. Biribonekeza rero ko intambara igiye kubera mu burasirazuba ari intambara ikomeye. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo bwamaze gutegura abasirikare benshi ndetse ubutegetsi bwa Kisekedi bwamaze kuvuga yuko butazasubira mu biganiro bya Doha muri Katari. Tukivuga kuri bino biganiro bya Doha, reka mbabwire ko igihugu cya Katari cyongeye guhamagaza intumwa za Kinshasa ndetse n'intumwa za M23. Igihugu cya Katari cyavuze yuko ibiganiro bya Doha bigomba gusubukurwa. Gusa amakuru yizewe aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo bwamaze gushinguka muri bino biganiro. Ubutegetsi bwa Kisekedi ngo ntabwo bwiteguye kurungika intumwa zabwo muri Katari. Igihugu cya Katari nk'umuhuza muri bino biganiro cyamaze guhamagaza impande zombi. Abategetsi ba Kongo bamaze kumenyeshwa. Intare za Sarambwe nazo zamaze kumenyeshwa. Ubu ngubu rero ikigiye gukurikiraho ni ukureba niba koko ibi biganiro bizasubukurwa mu mpera z'iki cyumweru. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa mu burasirazuba bwa Kongo, ni amakamyo menshi cyane atwaye abacancuro arimo kuva mu Burundi yinjira muri Kongo. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 29 amakamyo arenga 6 yinjiye muri Kongo avuye mu Burundi. Ni amakamyo yanyuze ku mupaka wa Gatumba ku ruhande rw'Uburundi ndetse agakomereza muri Kavimvira yerekeza muri Uvira. Amasoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko abacancuro benshi cyane ba Kongo bageze mu Burundi mu cyumweru gishize. Ni indege zabagejeje mu Burundi, barimo kuva mu Burundi rero berekeza muri Kongo. Amakuru yizewe navanye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko bano bacancuro ari abo muri Black Water. Black Water ni itsinda ry'abacancuro bakomeye cyane barwanaho rukomeye irya nino ku isi. Umugabo urongoye Black Water yitwa Eric Prince. Eric Prince yararwanye mu gisirikare cya Amerika. Nyuma yaho rero yaje gushinga ishyirahamwe ry'abacancuro bakomeye. Bano bacancuro ba Black Water barwanye muri Sudani, barwanye muri Iraq, barwanye mu bihugu nka Syria ndetse no muri za Afghanistan.
Amakuru yizewe rero aremeza ko Tshisekedi yitabaje bano bacancuro ba Blackwater ngo baze kumufasha intambara ikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Kugeza ubu ngubu amakuru twamenye yemeza yuko abacancuro barenga 5,000 bamaze kugera muri Kongo. Abacancuro benshi cyane bari mu mujyi wa Uvira, abandi bari muri Karemi ndetse na Kisangani. Bano bacancuro ba Kongo rero biteguye kurwanya M23 ndetse ubutegetsi bwa Tshisekedi bwababwiye ko bagomba kwisubiza ibice byose birimo kugenzurwa na zino nyeshyamba. Abacancuro rero bakomeje kwiyongera mu burasirazuba bw'igihugu. Ni mu gihe rero mu mujyi wa Goma ubwo imirwano yari ikomeye mu mwaka ushize, igihe nk'iki ngiki abacancuro benshi cyane bafatiwe mu mujyi wa Goma. Hari ubwoba ko bano bacancuro nabo intare za Sarambwe zizabacakirira mu mujyi wa Uvira. Amakuru yizewe yemeza yuko bano bacancuro benshi bamwe muri bo bakoresha indege z'intambara, abandi bagakoresha za drone, abandi bakoresha intwaro zirasa mu ntera ndende. Hari amakuru avuga yuko Tshisekedi arimo gutegura intambara karundura mu karere k'ibiyaga binini. Bano bacancuro rero ngo bazafasha Tshisekedi muri iyi ntambara yiwe arimo gutegura. Mu yandi makuru akomeye cyane arimo kuvugwa ni impunzi z'abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yemeza yuko impunzi zirenga 90 zimaze gusiga ubuzima bwazo mu Burundi. Abarenga 90 barapfuye. Bano ni abapfuye mu buryo butazwi. Bariyongera ko abarenga 60 bishwe n'indwara za kolera ndetse n'indwara z'imirire mibi ndetse n'indwara z'isuku nkeya. Amakuru yizewe namaze kuronka aremeza yuko abagabo benshi cyane ndetse n'abasore bagiye bafungwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Benshi bagirizwaga kuba intasi za M23. Hari n'amakuru twamenye yemeza ko hari imirambo y'impunzi yagaragaye mu mugezi wa Rusizi. Iriya mirambo yagaragaye mu mugezi wa Rusizi ni impunzi z'abakongomani zahungiye mu Burundi, zikaba zirimo kwicwa n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'imbonerakure. Barabashinja ko ari intasi za M23. Amakuru yizewe yemeza yuko ababarirwa mu majana bafungiye mu magereza irya nino mu Burundi. Abandi benshi cyane barimo kuborezwa akagufa ngo bakekwaho kuba intasi za M23 ndetse ngo bagakekwaho ko bakorana na Red Tabara. Abandi nabo ngo bakabakeka ko baba bakorana n'igihugu cy'u Rwanda. Impunzi zirenga 90 zimaze kwicwa. Bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwa Gitega babagiriza gukorana n'abarwanyi ba Generali Makenga n'igihugu cy'u Rwanda. Nk'uko nari mpejeje kubibabwira mu mpfunyapfunyo, umuriro watse hagati y'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze ku badepite bayo ndetse na visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana J.D. Vance baravuga yuko u Rwanda rugiye gufatirwa ibihano bikomeye cyane. Abadepite bo muri Amerika basizoye baravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gufatira ibihano abayobozi bo mu Rwanda. Ndetse abadepite bakavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gufata ibihano bikomeye cyane ku gisirikare cy'u Rwanda. Ni ibihano bikomeye cyane bishobora no kugera ku butumwa bw'amahoro aho u Rwanda rwohereza abasirikare. Kongresi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iravuga yuko u Rwanda rukomeje gufasha abarwanyi ba M23. Bimenyesha amakuru mpuzamahanga, bimenyesha amakuru birimo Jeune Afrique byatangaje ko visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze iminsi avugana n'abayobozi bo mu Rwanda kandi ko yabateguje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye gufatira u Rwanda ibihano bikomeye. Muri iyi minsi abadepite bo muri Amerika bahagurutse barasizora. Baravuga yuko u Rwanda rwafashije M23 kwinjira mu mujyi wa Uvira.
ndetse abadepite bo muri Amerika baravuga yuko u Rwanda rutarimo kubahiriza amasezerano ya Washington. Aya masezerano avuga yuko u Rwanda rugomba kuvanaho ingamba zarwo z'ubwirinzi. Abasobanura izi ngamba z'ubwirinzi bavuga yuko ngo ari abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo. Bano basirikare b'u Rwanda bivugwa ko bari muri Kongo ngo bagomba kuvayo vuba na bwangu. Ndetse abadepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baravuga yuko hakwiye gukurikizwa umwanzuro w'akanama k'umuryango w'abibumbye. Ni wa mwanzuro 2773. Uyu mwanzuro uvuga yuko abasirikare b'u Rwanda bari muri Kongo bagomba kuvayo vuba na bwangu. Bano badepite bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barasaba yuko ubutegetsi bwa Bwana Trump bugomba gukora ibishoboka byose maze amasezerano ya Washington akubahirizwa. Mu gihe yaba atubahirijwe, igihugu cy'u Rwanda kigafatirwa ibihano bikomeye. Kuri iyi nshuro rero biribonekeza ko ibintu birimo guhindura isura. Umuriro urimo kwaka hagati y'Abanyamerika n'u Rwanda. Amakuru yizewe arimo gutangazwa n'ibimenyesha makuru mpuzamakungu aremeza ko dosiye y'u Rwanda na Kongo yamaze gufatwa mu minwe na Bwana J.D. Vance. J.D. Vance ni visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamaze kwemeza ko agiye gukurikirana iby'iyi dosiye y'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Bwana Masadi Burosi ni ba mwana wa Perezida Donald Trump, niwe wari usanzwe akurikirana ibibazo by'u Rwanda na Kongo. Muri iyi minsi rero Bwana Masadi Burosi ngo yaba agiye guhigama akajya ku ruhande. Bwana J.D. Vance, visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo niwe ugiye kwikurikiranira iby'u Rwanda na Kongo. Bwana Masadi Burosi wewe ngo azakomeza gukurikirana iby'amasezerano ya Washington ndetse n'ibiganiro bya Doha hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Ibintu rero birimo guhindura isura mu buryo bukomeye. Amerika iravuga yuko u Rwanda rukomeje gufasha M23 muri Kongo, ndetse Amerika ikavuga yuko u Rwanda rutarimo gukora ibishoboka byose ngo ruvane abasirikare barwo muri Kongo. Abadepite rero basizoye baravuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gufata ibihano bikomeye cyane bakabifatira igihugu cy'u Rwanda. Iminsi iri imbere rero iduhishiye byinshi. Abanyamerika baba bagiye gufata amapaki y'ibihano bikomeye cyane maze bakabyegeka ku gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Bwana Trump burimo gushaka gufatira u Rwanda ibihano, Abanyekongo bo barimo kubyinira ku rukoma. Amakuru yizewe aremeza ko ibi byose ari umusaruro wa lobbying y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hashize iminsi ubutegetsi bwa Kongo burimo gukora lobbying mu badepite bo muri Amerika. Hashize iminsi kandi Bwana Tshisekedi nawe arimo gusaba ubutegetsi bwa Amerika ko bwafatira ibihano bikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Madame Therese Kayikwamba wa Guinea nawe amaze iminsi arimo gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gufatira ibihano abayobozi b'u Rwanda ndetse no gufatira ibihano igisirikare cy'u Rwanda. Biribonekeza rero ko lobbying y'ubutegetsi bwa Kongo irimo kugenda igera ku ntego zayo. Harimo gukorwa lobbying ikomeye cyane, ndetse abategetsi ba Kongo biyemeje gutanga igishoboka cyose kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatire u Rwanda ibihano bikomeye. Perezida Tshisekedi we yiyemeje gutanga umutungo kamere wose wa Kongo. Yemereye Abanyamerika ko bazacukura amabuye yose y'agaciro ariko ngo bakamukiza igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga yuko u Rwanda rwateye Kongo, ndetse akavuga yuko Abanyamerika bakwiye gukoresha imbaraga zabo maze bagahatira u Rwanda kuvana abasirikare barwo muri Kongo. Ibingibi rero ngo nibigerwaho, Abanyamerika nabo bazacukura amabuye y'agaciro ya Kongo.
Muri iyi minsi rero birimo kwibonekeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasizoye, harimo kwitegurwa ibihano bikomeye. Abadepite basizoye baravuga yuko ubutegetsi bwa Amerika bugomba gufatira u Rwanda ibihano, ndetse biribonekeza ko J.D. Vance, visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nawe yabishyushyemo. Ibihano rwose byaba bigiye gufatirwa igihugu cy'u Rwanda hakurikijwe ibirimo gukorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.